hagati ya Manchester United n'umugwi wa Liverpool. N'umugwi wa Manchester United umaze gutsinda inkino 80 banganya inkino 57. Liverpool ishobora kuba inatsinda inkino 67. Hola Bujumbura, nkunde ndabaramutse mwese mwahisemo gushira inyakira amagizanyu kuri 94 n'ibice 9. Birumvikana neza yuko ari Black FM. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 22 ukwezi k'umunani umwaka wa 2022 nuko bamaze kumva indanzi ikiganiro kizwi nka Bingo Sport. Byumvikana ko ari amasaha 3 tugiye kuba tunabana namwe tunabayagira byinshi na cyane kuvyerekeye inkino inyuma y'amasaha 28. Hari byinshi byashoboye kuba binabano navuga ni muri weekend na cyane mu gisata cha sport. Ni senare y'inkino mu rugendo rw'amahoro atamishamirano. Byumvikana ko kuri mikro ya mbere maze kuba munumvijwi ni Kabuna Maurice Momosha Daihapuka. Nza kuba ndongoye kino kiganiro ariko muri studio sinza kuba ndi jenyene. Nza kuba ndi kumwe n'abagenzanje. Ni Radio Black FM ushobora kuba unayikurikirana biciye kuri 94 n'ibice 9 mu gisagara cya Bujumbura, mu ntara ziri mu burengero bw'igihugu, mu manuko bw'igihugu, eka no mu kiyaya cya Rusizi mu ntara ya Cibitoke cya Rugombo. Turumvikana ku isinzi babice kuri application ya online radio box ya buri muri Zambia, muri Amerika, muri Canada, mu Buhindi. Bisaba yuko ukoresha ino application kugira dushobore kuba tunagiranira ibihe byiza. Utini wiki byashoboye kuba natuzindura kuri uno munsi. N'indwi ya kabiri ikirabandanya no navuga ni mu mpera zino ndwi ni Primus League igano ryo mu cyaro cya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Umugwi wa Vitalo ubagarikwa n'umugwi wa Bujumbura City. Uwitwa Abubakar Miburo mbere yo kuba nabikora mu rukino rwa mbere ashobora kuba nanganya n'umugwi wa Message Ngozi mu ntara ya Ngozi. Alberto Besora yamusabye iminota 76 abifashijwemo n'uwitwa Shaka Bienveni. Banaronka intsinzi yabo ya mbere. Aigle Noir de Fighters banakoresha ikibuga cyabo cya Nkurunziza Peace Park Complex. Unabona yuko mu ntara ya Muyinga inkuru zibandanya zitameze neza ku ruhande bw'iyo migwi isanzwe inaserukira intara ya Muyinga. Atletico ni Owin Bobo nyuma yo kudakina urukino rwabo rw'indwi ya mbere ku munsi wejo bakira umugwi wa Musongati banatsindwa ibitsindo 2-0. Ni byinshi tuzakuba tunagaruka ko muri zino nkino zaraye ziranze indwi gira kabiri mbere n'amateka n'ibitsindo byaraye byinjijwe. Turerekeza muri Beach Soccer Super Cup. Les Elites banakora amateka mu gutsinda kuri za penalty match y'ubusazi ku munsi wejo yari kwirakinika. Ibirori bitegwa iteka na bamwe basanzwe barongoye amashami no navuga nti bisata bimwe mwishiramo umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi FFB. Tuza kwerekeza mu maramvya ariko biravugwayo ku munsi wa gatandatu wanakina demi final. Ubona ko final igiye kuba inategekanya ku munsi wa gatandatu. Arana yandi menshi mu Burundi ubona yuko n'uwitwa Derrick Mkombozi ahabwa igitambara cy'ubukapiteni mu mugwi wa Nkana. Kurerekeza mu gihugu cy'u Rwanda byasabye iminota 27 uwitwa Eric Mbirizi agera abakunzi b'umugwi wa Rayon Sport ku ndwi yabo ya mbere. Umugwi wa Kiyovu nabikora ku munsi wejo. Birumvikana ko mu gihugu cy'u Rwanda amakuru akora avuga muri Rayon Sport uwitwa Musa Kamara unawe ninde bisaba kugumiza inyakire majuza kuri 94 n'ibice 9. Turerekeza mu gihugu cya Tanzania Fiston Kalala Mayele abandanya nabikora mu gihe umugwi wa Simba kuri uno munsi urukino rwabo rwa kabiri baronka intsinzi y'ibitsindo 2-0 mu nkino zibiri. Ukaba ari umugwi utarashobora kunatsindwa igitsindo na kimwe. Ara makuru ariko aravugwa ku mugwi userukira gihugu wa Morocco uwitwa Regragui ngo yoba yamaze kuba anahabwa ikibanza cyo kumenyereza mukuru
ariko hakaba harindiwe yuko federation y'icyo gihugu ishobora kuba inashira habona n'uwitwa Tisera uno n'umunyakongo yamaze kuba nasohoka ku mugabane wa Buraya yerekezaho bisaba yuko kugumiza kuri 94 n'ibice 9 harayo n'ayandi ku mugabane wa Afrika turekeza ku mugabane wa Buraya weekend itageze neza ku mugwa wa Chelsea Elland Road nyuma y'imyaka 19 banatakaza ku bitsindo 3 ku busa umugwa Manchester City ku kibuga cha St James Park bakugwa n'uwitwa Erling Braut Haaland na David Silva. Turerekeza mu gihugu cha Espagne Real de Madrid urugendo rw'amahoro ari nabandanya ku munsi wa gatandatu wanatsinda umugwa wa Celta Vigo yamusabye umunota umwe mu hundwi igira kabiri uwitwa Robert Lewandowski imashini y'ibitsindo yugururwa mu mugwa wa FC Barcelona ari ku munsi waje wanabikora mu gutsinda umugwi wa Real Sociedad. Cholo yarayanyereye ku kibuga ciwe imbere y'abakunzi ba Atletico de Madrid anatsindwa na Emery Unai kanye basuma Rennes ibitsindo bibiri ku busa. Turerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa Paris Saint-Germain babandanya biharura inzira imvura y'ibitsindo uwitwa Kylian Mbappe ibitsindo 3 Neymar abandanya yerekana yuko ari mu bihe byiza Lionel Messi nawe nyene asoma ku nurire. Turekeza mu gihugu cy'Ubudagi unabona yuko n'uwitwa Sadio Mane nyuma yo kubona atsinda igitsindo ku munota wa 43 mbere ashobora kubona cyane avuga ko yakoze ko n'amaboko ariko ku munsi waje wanatsinda umugwa Boch mu bitsindo 7 ku busa umusore w'umunyabamba aratereka mu bitsindo 2 ari byinshi biriko biravugwa mu gihugu navuga ni cha Serie A naho nyine tuza kuba tunahaca yakwerekeza ku makuru ariko ravugwa hirya no hino na cyane cyane mu rukino rwa Manchester United na Liverpool Northwest Derby byumvikana yuko ari England derby tuza kuba tunayicako dushobore kuba nanaguha amateka y'ino derby yatanguye mu 1964 tuza kuja ku makuru ariko ravugwa hirya no hino uwitwa Wayne Rooney atanga umyibezo ku byerekeye urukino guza kuba ku kibuga cha Oti kuri uno munsi avuga ko yaba ariwe ari Erik ten Hag yotanguza uwitwa Marcus Rashford na Cristiano Ronaldo hanze yamaze kuba namenyekana yuko umugwi wa Chelsea ushobora kuba unarekana n'uno musore Pierre-Emerick Aubameyang mbebe bifuza nde ariko makuru dukesha Fabrizio Romano nuko n'umusore aba mu mugwi wa Brentford ni byinshi twabateguriye unabona yuko ni nanurire ntaza kuba ndije nyene muri zina studio nza kuba ndi kumwe n'abagenzanje kumbure ngaruka muri studio kugira nshobore kuba ndanabakira amera ku ruhande rw'iburyo binaboneka yuko inyuma y'amasaha arenga 28 tunasubira kandi no guhura none musaza reka ndakuramutse mukozi w'Imana Lictoni cyangwa rivuza Imana El Kazinduzi nizere yukomeze neza. Yes ndakuramutse nawe momo ndamutse abakunzi bose ba Bingo Sport ubona ko mu nduheze twakora mu ijoro ariko kuri no munsi tugarukanye izindi nguvu nyinshi cyane ku murango bagumane natwe twabategura byinshi nkuko yaje kwivuga mu ntangamara. Yes byumvikana nuko ni Black FM inkuriye mu muji Sito niwe nyene turi kumwe muri zina studio ndi kumwe n'umusaza ku munsi wagiye cy'isaha 9 tunagira de transmission en direct y'amateka witwa Karugira Pacifique cyanye Piqué ndishikanye musaza kabisa karibu numonda kuramutsa umeze neza jemeze neza kweli mudi irahari mudi kama kawaida umunsi ni kuwa mbere urumva ko nyuma yo kuba tunagira mudi ku munsi wejo no ku munsi wa gatandatu imanza ni nyinshi muri no sentare y'inkino cyane yuko amategeko wayize neza reka kujya mbere sho kujya bana kujya cyane navuga ni uwo ni Piqué ariko kuri undi ruhande nakubwiye ko abasore bagera kuri 3 a boy from Vugizo umwana w'umumanuko w'igihugu umwana w'imakamba washaka wo mwituko Pau Torres Pablo Gavi uwitwa Kai Havertz Olivier Irakoze niyo amazina abavyeyi bamutaziriye reka ndakuramutse ndamaguha ikaze mu bwa 1994 n'ibice 9 urakoze cyane mama kwikaze mpaye novuga ndakuramutse nawe nizera kumeze neza
ndamutse abagenzanira hano ku rundi ruhande bo bita Tony ndetse na Pasi nizera ko tugiye kuba tugirana ibihe byiza mu kiganiro Bingo Sports cyo kuri uno munsi. Ndamutse bamwe mu bakunzi bacu aho baherereye bamaze kuba batwira ko turi kumwe 5-5 bagumwiza kuri 94 n'ibice 9 ubona ko twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye. Ku munsi wa mbere amakuru ari menshi ubona ko tubazaniye raporo y'ivyabaye muri no weekend. Yes. Birumvikana imwe mu migwi isanzwe inakebana gose mu gihugu cy'Ubwongereza kuva mu gisagara cha Liverpool uji Manchester n'ibirometero 55 imigwi yatangwa kuba neza na neza yinjira no navuga nti mu bukebe mu mwaka w'igihumbi 1965 ariko n'imigwi yatangwe kuba inahura mu gihumbi 1895 umugwi wa Manchester United muri ico gitsinda umugwi wa Liverpool bitsindo 7-1 mbere niyo score ishobora kuba yamaze kuba inaboneka kuva ino migwi ihura score nini kuva bahura unabona ko benshi bashobora kuba bibaza mbega impamvu niziye kugira ino migwi ishobore kuba yinjira mu bukeba budasanzwe. Ni nyuma ya Liverpool yaje kuba inaduga mu cyicaro cya mbere mu mwaka w'igihumbi 1959 bamara imyaka 3 badatwaye igikombe baje gutwara igikombe cyabo cya mbere cya English Premier League mu mwaka w'igihumbi 1964 aho Manchester United na Liverpool bari mu bukeba umugwi wose umwe yitira yuko ari we mu gukomeye mu gihugu cy'Ubwongereza ariko ni Liverpool kuva kuri muri uyo mwaka gushaka mu mwaka w'igihumbi 1980 bashoboye kuba banifatira ihiganwa rikuru ryo mu gihugu cy'Ubwongereza imbere yuko witwa Sir Alex Ferguson ashobora kuza mu gihugu cy'Ubwongereza maze ashobora guha Manchester United ibikombe byinshi kuri uno munsi. Urabona yuko ari no mugwi ufite ibikombe byinshi bya EPL ariko uwatumye ubukeba hagati ya Liverpool n'umugwi Manchester United butangura neza na neza n'umukinyazi ku izina rya Phil Chisnall ava mu mugwi wa Manchester United yerekeza mu mugwi wa Liverpool mu mwaka wa 1964 niwe mukinyi wenyene yashoboye kuba anagugwa direct no navuga ni ava mu mugwi wa Manchester United yerekeza mu mugwi wa Liverpool kuva mu 1964 na mukinyi numwe wa Liverpool cyangwa Manchester United yashoboye kuva mu mugwi wa Manchester United yerekeza mu mugwi ndiko ndavuga wa Manchester United agiye muri transfer direct atabanje kuba naca mu yindi migwi. Umukinyi ubona ko yakiniye imigwi ino migwi ibiri isanzwe ikebana gose mu gihugu cy'Ubwongereza no witwa Paul Ince yakiniye umugwi wa Inter de Milan n'umugwi wa Newcastle aba Michael Owen nawe nyene yakiniye umugwi wa Newcastle n'umugwi wa Real Madrid. Aba nibo bakinyi bashoboye kuba banakinira ino migwi isanzwe ikebana mu gihugu cy'Ubwongereza. Unabona yuko mu nkino majana 23 bamaze kuba banahura neza na neza hagati ya Manchester United n'umugwi wa Liverpool. N'umugwi wa Manchester United umaze gutsinda inkino 80 banganya inkino 57 Liverpool ishobora kuba inatsinda inkino 67 nino migwi iyo ishoboye kuba inahura usanga kenshi abakunzi babo baguma bamwe bacyoza umugwi wa Liverpool abakunzi wa Manchester United babibutsa no navuga ni imwe mu nsanganya yashoboye kuba inibonekeza mu mwaka w'igihumbi 1959 Liverpool bashobora kuba banatakaza abakunzi bagira kuri 97 ku kibuga cha Sheffield bariko barakina n'umugwi wa Nottingham Forest. Binatuma abakunzi 93 bashobora kuba banatakaza ubuzima ngaho nyene abandi bane baza gutakaza ubuzima bimaze kuba babashikana navuga ni ku bitaro. Ku ruhande rw'umugwi wa Manchester United abakunzi b'umugwi wa Liverpool iyo bahuye barabacyoza babibutsa amateka mabi ntibagiranwa mu mugwi wa Manchester United bashoboye kuba banaronka mu gisagara cha Munich bavuye kuba banakina mu gihugu cya Serbia mu gikombe cya Ligue des Champions n'umugwi wa Étoile Rouge de Belgrade aho Manchester United baje kuba banatakaza abakinnyi bagera kuri 23 mu ndege yashoboye kubinagira igisanganya ku kibuga Munich kiri
gisagara kiri mu bumanuko bw'Ubudagi ubona yuko harimwo n'abamenyeshamakuru bagera kuri 18 mbere na bamwe mu bakozi bakora ku ndege no navuga nti yagize isanganya bagera kuri 6. rero bano bagabo ubona ko ni Manchester United kuri no munsi ko turavugana ni bimwe mu biye batigera bibagira ubona ko ino migwi iyo yuye mu gisagara mu gihugu cy'Ubwongereza abari derby imeze neza rero kuri no munsi nagerageje kuba mvuga amateka yabo kuri no migwi aho neza na neza byagiye kuba binatangwa ino derby mu mwaka wa 1964 bivuye ku mukinyi Phil Chisnall ava mu mugwi wa Liverpool yerekeza mu mugwi wa Manchester United. Numwe mu bakinyi mu myaka ine yashoboye kubana mara mu mugwi wa Liverpool yashoboye kubaboneka mu nkino zishika ku 9 akaba yarasohotse muri uno mugwi adashoboye gutsinda igitsindo kimwe kubusa. Nayo mateka y'ino migwi isanzwe ikebana imyaka n'iyindi nona kwibutsa kandi n'umugwi wa Liverpool ibikombe byo mu gihugu cy'Ubwongereza kuva batangura nona avuga ni kubaho bamaze kuba banatahukana ibikombe bigera kuri 67. Manchester United batahukana ibikombe 66. Manchester United ku ruhande rwa English Premier League bafise English Premier League 20, umugwi wa Liverpool bafise English Premier League zigera kuri 19. nayo mateka ashobora kuvuga hagati ya Liverpool na Manchester United unabona yuko iyo bahuye haba haca uwambaye naho ubona ko kenshi n'imigwi isanzwe idasangiye igisagara kuko nakubwiye neza kuva Manchester werekeza mu gisagara cya Liverpool bisaba ibirometero 55. uno munsi muri rino joro Manchester United irakira umugwi wa Liverpool inyuma yaho umwaka uheze Liverpool yaje kubona batsinda kuri kino kibuga gisanzwe kinakira abakunzi barenga 74,000. ndiko ndavuga iki kibuga cha Old Trafford cyubatswe mu mwaka wa 1910 cyubakwa n'umugabo azwi ku izina rya Bisbee. Uyu mugabo yashoboye kuba yandikisha amateka mu mugwi wa Manchester United.